nta bakinyi dufise abakinyi bake. Nico nibaza ko na federation projet ifise ariko kugwiza abakinyi mu bana batoyi uko volley beach ikinwa siko volley kwisima ikinwa. Iyo ukina kwisima canke ku mucanga ziragenda kopoko. Abari umuntu atinya kugwa hasi kandi ku mucanga atangwa atacuba. Hama ku mucanga ubona uko haje umuntu atushikira nta tushi bakoresha machete gusa. Iyo utazi machete basi nta ntivyakunda kina volley beach. Ego je nitwa Iradukunda Innocent nkaba ndongoye igisata ca volley beach muri Federation y'u Burundi. Muri 2003 hama ndaja muri corridor volley yakorera kuri Stade Prince Louis. Hari stade yitwa Intwari, hari ikibuga cya volley inyuma kirimo kaburimbo. Mwaka wa 2005 mu ntango ndaja muri equipe ya foot yagira ibibazo irasambuka cyarinjira muri equipe ya polisi Rukinzo. N'ubu niho nkiri nk'umumenyereza ubusingikina narahagaritse. Je gutogwaye nakunda football cyane ariko kubera abantu twakurije ruguru twaronka tuyikinira. Hama badufise mu oncle yakinye yiga muri Université y'u Burundi yitwa Aloyize kazazana imipira volley ariko buke na ndabikunda kubera atarundi muntu wadufise dukina. Ikitsino rero ndamusanga ino nawe karakukuruka acaramfasha gusumba ko ruguru nta muntu adukurikirana twasa nk'abantu bigisha. Ntivyoroshe cyane kubera nkiri ruguru ntivyashoboka. Araho wasanga ukina football ugakina volley ariko cyane twakina football y'ibangano ahantu Miyonga wazi ruguru baraza abantu baragira inka niyo twakina cyane gusumba. Cyo bituma ndi ruguru bitanyorohera gukina volley gusa nacyo sanga ko na football cyane mwa muremure. Ruguru hari ukuntu abatambwe bigira ku bitoki ifata umugozi ukaboha utameze umugozi ngene gisanzwe mugakinirako. Mugatwiye kwa twagize chance turaronka file twadushira mu bisinde tugaharura ahantu hakwira itere ya volley tugadukinira aho nyene kandi twakina n'amaguru masa. Je muri 2004 nabonye ko izo tanga zifise ariho umuntu atwigisha kuri CPB Ntahangwa ndibanje ari mu pase w'imyaka myinshi equipe nationale. Niwe yankuye no muri no ngaho narindi ambwira ati ngo muri food kandi amubwira umwaza kunsaba araza aransaba. Hama rero shashikino nkunda gupasa kubera Ntwari yaradutanze gukina n'ubu mubona kiri mu kibuga abantu benshi batangaza. Mugabo iyo mpano yo gupasa ambwira ati we wapi we mbona wo mwataka pasa ntavyo woshobora bifata umwa munini cyamfata rero busyo kujya kuba mwataka. Ntivyanyoroheye cyane kubera nakina n'abantu bakuze ndi muto ariko ngiye kuva muri food njya Rukinzo nasanze yo generation yanje twakina muri corridor volley cyandi isanzura gusumba ariko nkiri muri food ntibyari byoroshe ko nasanze abantu bakora ubuzi biga university nije niga secondaire cyenyine. Ni witwara imwe mwana wanjye yari kure yanje ariko sise muri Rukinzo byanyereye kubera yari generation y'imyaka imwe. Jewe umuntu akinyera nasanze imbere yanje akomeye yari umuhisi yitwa batazira gisazi yitwa Tade. Yarakiye muzinga turanakina muri Rukinzo umwaka ari muto cyane niwe muntu yabona ko twasa n'abarera niwe yatumye yenshyira n'ingufu nyinshi gusumba. Ubundi yanyesike cyane gukina n'ujya Ntwari mubona nyine ujya mu bantu batumye twese dukunda volley arimo. Nkuko nababwiye kandi nataga mu gwa food 2005 cyanja muri Rukinzo ivutse abavanze basa n'aba police gusinya hindi equipe nigeze nkinira atari equipe ya police yonyine. Kimo 2005 gushika 2018 yo 19 nayikinye mba coach nongera nkina mu mwaka tabaye mwiza kwari gufatira abandi kwa kwagize ikibazo cy'abakinyi. Sino je kuva 2005 gushika 2018 niyo career yanje. Career yanje yagenze neza kubera na ahantu agendagirira
umugisha. 2008 naragiye muri Egypte mu bana muri Duzita. Niho natangiye kubona mbaye mwe ko mubivuze ko byose bishoboka, cyambaye mbe mahera ataka muri Afrika. Igikombe barakimana gitahana, ariko tuba kane mu bihugu bitanu. Dutsinze Libya, Tunisia dutsinda, Egypte dutsinda, na Cameroon. Niho natangiye kubona ko byose bishoboka, ndabandanya iyo myaka yose, kandi mu coach twari kumwe n'ubu niwe tukiri kumwe, ni coach principal nanjye ngira kabiri. Mayiga nakinye muri Rukinzo cyane, yari mu Rwanda twaragenda shakane, ari ibintu bika GMT, kwenda kwa mu kwa 6 no mu kwa 2 Butare twasibana rimwe, kiretse byaciye bica nko mu nyuma. Hama na competition mu Buganda turayikinye cyane, muri iyo myaka yose maze kwisiba kabiri. N'ubu tuko turitegura kuja yuvuga. Ibihe byiza nagize je ni guhera mu mwaka wa 2010, kuko iyo ndi myaka yose nakinyemo championnat sinayo buri gihe muzingana dutsinda imisi yose. Makuva 2011 niwo mwaka wa mbere nagiyeho cyane rwose gusumba indi myaka, kubera utsinze equipe musabe mukebana kandi ikomeye, bica bisa neza. Ama 2012 2013 amikari yacamwe dutsinda, rero kuva iyo 2015 gushika 2018 nkina nta equipe yase kudutsinda. N'ubu tuvugana equipe yacyari ya mbere iyo myaka kuva 2015 gushika aho tuvugana. Ibintu naragize nubwo nari nkiri muto, niyo myaka kuva 2015 gushika 2009 twasimana muzinga, ko n'igihe dusimwe na amikari nyuma yaho sinumva ko byambabaza cyane, kuko twarabona ko azusumbya cyane, ko natwe urumva hagera nk'abakinyi bakomakomeye dusigara turi bake, sigana abana bato. Niho novuga nti sinigeze ngewa cyane. Ikindi kintu cyambabaje rwose igihe kibi no banagize turi mu Buganda, twarakinye demi finale nka kabiri dutsindwa bemera equipe mu Burundi nyine muzinga nyine, ko yari yamforose ndabaganye umva gutsindwa amahanga asengwa n'uwanyu ntibiryoshe ubaye utamerewe neza. Baduse mu passer kwa Patrick, uya passer ka Cosmos, na n'uwo muri stade kwa Karikuru arabitwa Ferdinand Simeo. Nibaza ko abakinyi twabanye muremure iyo myaka kariyeri yanjye yose twafashanya ikibazo cyo kuronka intsinzi. Ni Ntwari Trésor, hariho witwa Arthur wakocha equipe ya Bisoro, hakaba Olivier waracyakina muri Bisoro, na mfasha zeno batazira mfasha ari muri Mero. Hari n'uwundi muntu yafuye twatazira Gisazi nyene twa Jean Claude. Nibo bantu nabona ko na minani Jeremiya muramuzi sanga afise école de vol ikomeye ambisyo. Nibo bantu vraiment nabona ko bakomeye cyane kandi nakunda bakinana neza, nabona ko aribo bantu umuntu agomba kwigira cyane tunigana gusumba abandi. Ari ukuntu bama batangasha kane amapriya mera ataka mais session mais passé. Jewe novuga ko ndinzemeza kariyeri yanje poste ya mera ataka session nta muntu yigeze yintwara kuva ntangura kina volley. Buri gihe agashima kara kanje gushika bize ndangiza. Session ya mbere rero sangene 2008 muri abana batoyi. Nyuma yaho kuva 2011 nefu gushika jewe 2015 nahejeje dukinye zone 5 mu Rwanda tubana ba gatatu, niho naciye magarikira muri equipe nationale. Handi hose iyo myaka yanje nabandimo. Ari witwa Richard twakinira muri Rukinzo, Patrick Ntwari Muzinga, Nani Artire, Olivier na Bria, bari mbere barifasha nitwa Kado yakinira muri Rukinzo na Sixte Docteur. Nibo bantu vraiment twari kumwe kariyeri presque nka yose. Ego irahari cyane, twico gihe twakina tanahembwa, kiretse ko
aho muri polisi abantu baturiye Minerval n'ibihe ariko twari dukomeje cyane kubera twarakora n'amasorti menshi kuno bivuga aho dubisobanura ngaho mu Rwanda mu Buganda tuma turabira twe n'abantu bareba kandi ndayibona hama n'abakinyi bake bakomeye cyane gusumba bo ubu tekinike ni sawa mugabo physique sikirenge twe ico gihe twihatira cyane physique gusumba na tekinike barashaka niyo nico kinobona ubu twasumbye abubu ariko dufise ingovu gusumba bo ubu tekinike ni sawa mugabo ingovu sikirenge je no hamagarira gukunda d'abord imyimenyerezo hama gakora imyimenyerezo inyuma y'ama equipe yabo ntibarindire ko coach azohamagara ngo mujye muri cross ngo mujye muri gym bongene bagende bikoresha kuko nibikoze inyuma y'amezi nk'atatu kugenda babona result nibaza ko ari cyo kibafasha gusumba hama barafise chance bana amatelefone yaje ubu mu telefone biriyo twekare nta byariyo waragenda ukigira kuri mugenzi wawe ugakora ibyo akoze cyangwa ugakora ibyo wabonye handi mugabo ubu biroroshe ushobora no kwijyana muri gym ugakora wenyine cyangwa bajya usanze bakagufasha ukaguza ikintu n'iki bakagufasha rero je no bahamagarira icyo abatera n'intege byo bafasha no kumara kariyeri yabo bameze neza bakomeye hariho uwitwa Iva dukundane kwa kinye muri Rukinzo umwana wangene yobara yahagaze ajya Iva yakinye inyuma yawe Iva no mwana Iva ni muto hinyuma yanjye Iva kinyuma yanjye niwe no uvuga ko ryari system na style nakunda gusumba aho tuvugana mu bakinyi bahari biragoye hariho witwa Dani ubu ari muri Rukinzo nkamubona simeshi uriya nuwo mubona ko karasa nk'ugerageza ko aracyari na muto ariko abandi aracyari ibibazo n'uwitwa Madudu akina muri Bisoro iriya style vraiment ni style nkunda cyane nibo bantu mbona ko bakina nk'ibyo nasa nk'ukina ubu giye bakinyi no munsi novuga ko bakomeye ni Wodani nyene muri Rukinzo wari Fisto ari muri Rukinzo nyene hari n'umwana rero mushasha muhungu wakoresha jamari twa Kena kinagati muri Rukinzo kote Bisoro no munsi ni Fofo Kibeni na Orishi uriye fixe nibo bakinyi mvuga ko bakomeye gusumba abandi Federation ifite projet yuko volley beach yohambye volley ku isi ko volley beach uya namubona bashyizemo ingufu yari inyuma ava 2015 bageze turabambere muri Afrika kuri epoque ya Minani Ntwari Ivana Brie na Fisto n'uwitwa Mutazira Bondo nabo nyene n'abakinya bakomeye cyane muri beach ariko kuva iyo myaka kadusubira inyuma rero bahubo bariko bahambya ku isima tero twogenda rwego rumwe kandi bakorara ko walking beach atasohokina ku isima kugira vyorohe ku isima batakatara kuhibagira twe gusa nuko bavanga bya Amerikato pose yabaye ndende nibaza ko muvyo bagiye guhindura navyumvise projet bafise birimo sino hano hose baruka amezi abiri kwezi kumwe n'inusu nibaza ko ubu tugiye kujya ku rwego rumwe ku mucanga no kwisi nta bizi hari no munsi ni novuga ko nta bakinyi dufise abakinyi bake nicyo nibaza ko na federation projet ifise ariko kugwiza abakinyi mu bana batowe igisigaye ntamami cyane nibi bana aho ibintu bigeze no munsi uburyo amakipe menshi karafudika kubera uburyo rero nibaza ko iyo ntamami ikomeye cyane ubu dufise muri volleyball gusumba yindi mikino yose oya ntibyoroshye kubera uko volley beach ikinwa siko volley ku isi mikino birasa ariko hariho difference nini zitukuma no kwitanga reflex iyo kina kwisima cyangiye ku mucanga ziragenda kupoko bari umuntu atinya gupasa kandi ku mucanga atangwa atacuba hama ku mucanga ubona uko haje umuntu atushikira ntatushe bakoresha machete gusa rero utazi machete basi nta ntibyakunda kina volley beach nibaza ko ari cyo kibitandukanye ko sino bikinwa kumwe hama ku mucanga nuko akina ari babiri kwisima akina ari batandatu nicyo cyo bitandukanye ubundi birasa cyo tuma nibaza ko agiye ubu nyinshi mu kina beach gusa kugira ngo izo reflexes zize ko murabona ariko competition ngayo yabaye bajya bose baje 99% bakina volley beach gusa nta bakina kwisi
rero niba twagiye guhera mu bana bato kugira ngo ejo natwe dushike urwego rukomeye muri volley beach nk'uko twahoze ku myaka iheze. Urakoze, ivyo nifuza gushika kure hashoboka kandi byose birashoboka, turafise abakuru bacu badufasha, turifuza twese kumenyereza no hanze y'igihugu, niyo ndoto dufise.